Tubaramutse twongere tubaha ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho mutegurirwa n'uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa radio Bonesha FM. Mu kiganiro cacu cuno musi tuganira ku bijanye n'indero. Ni mu gihe umwaka w'ishure w'2024 ushira w'2025 ugeze mu gice cawo ca kabiri. Bamwe n'abandi bakaba bemeza ko igisata c'indero cugarijwe n'intambamyi zitandukanye nk'ubukene bw'abigisha, ibikoresho mfashanyigisho, ibirasi hamwe n'ibindi. Izo ntambamyi zifise ingaruka izihe haba ku bumenyi bw'abana canke mu gisata c'indero muri rusangi, cane cane ko ari igisata gihambaye kuri kazoza k'igihugu. N'izihe mvo zituma ivyo bibazo vyibonekeza? Umuturama woba ari uwahe? Nivyo tuganira mu kiganiro cacu cuno musi, tukaba turi kumwe n'abatumire. Emmanuel Mashandari arongoye sendika y'abigisha CONAPES. Tubaramutse twongere tubahe ikaze mu kiganiro. Ndabaramukije kandi nabashimiye ko mwantumiye. David Ninganza ni cegera c'urongoye ishirahamwe ryitaye neza y'abana Sojepaye Burundi. Tubaramutse namwe twongere tubahe ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho. Ndabaramukije neza cane umenyesha amakuru, kandi ndaramukije nabo bose bariko barumviriza ikiganiro. Ego mwakoze cyane kwemera kwitaba ubutumire bwacu. Twarondeye abo mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo nabo baze mu kiganiro cacu, ariko tukaba tutashoboye kubaronka. Ikiganiro mugizwe na Christine Kamikazi, Jean Baptiste Hatungimana nawe ariko atuma amajwi abashikira. Venani Yomwongera akaba ari we agihagarariye. Mu kanya twinjira mu idonido ry'ikiganiro. Dusubire tubaha ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho. Nk'uko nameje kwivuga mu ntangamarara z'ikiganiro, uno munsi tuganira ku bijanye n'indero. Ni mu gihe umwaka w'ishure w'2024 ushira w'2025 ugeze mu gice cawo ca kabiri. Bamwe n'abandi bakaba bemeza ko igisata c'indero cugarijwe n'intambamyi zitandukanye nk'ubukene bw'abigisha, ibikoresho mfatanyigisho, ibirasi hamwe n'ibindi. Emmanuel Mashandari niwe ntumbereza ko ikibazo ca mbere arongoye sendika y'abigisha CONAPES. Ubona gute ibijanye n'indero mu mashure muri rusange? Ego nkuko mubivuze, igisata c'indero uno munsi gifise ingorane nyinshi, ingorane zitandukanye, ingorane zihereye ubwa mbere ku bitigiri vyinshi vy'abanyeshuri mu mashure, ku bukene bw'abarimu, ku bukene bw'ibikoresho mfashanyigisho, ku ngorane zijanye n'ingene ivyigwa bitunganijwe cane cane muri vy'ukuza barasubiramwo ngene ivyigwa vyotangwa. Eka mbere hakaca haza n'abigisha bamwe bamwe bariko baraheba akazi baja hirya no hino kurondera ubuzima. Twovuga yuko rero ni igisata kirimwo ibibazo vyinshi, naho ubushikiranganje buza buragerageza na leta igashiramwo ukuboko kugira ngo barabe ko ibintu vyotera imbere, mugabo ni ibintu bitera gufata umwanya muremure cane gose, kuko fashe nko kubijanye nk'ingene ivyigwa bimeze. Muramaze kubona yuko aho iwacu turakunda kuza turahindagura ingene ivyigwa vyotangwa, mwe bita reforme. Uno munsi muribuka nko mu 1973 bazanye ibintu bise kirundization et réalisation, bakavuga ati umwana yige bijya vyegereye haje impande y'iwabo niho nazoza ahateza imbere. Ico kiragenda batararonka umwanya wo kwirimbura barabe ico kiba carazanye, kumva barahinduye bazanye ibindi. Uno munsi naho ona kutumira ibizita ngo ishure shingiro, aho naco nyene mu kuza mu gitango bagihereye hagati, aho guhera mu wa mbere ngo baduge bagihera mu windwi, kagenda bashize mu mashure ahereza amashuri yisumbuye batirika rero vyotangura mu wa mbere ubu mu mwaka wa gatanu. Twebwe ikibazo twagiye turabaza iminsi yose bariko barabikora, twagiye turavuga tuti mbega ibintu byo kumasubiramwo. Ubwa mbere vyagizwe n'abantu bari mu migwi ibiri, bamwe bari bagiye bitwa icya gisata bita BR kera, abandi bakitwa icya gisata cyitwa BPS. Abo BR bakoze ibya fondamentale kuva mu windwi usha mu 9, aho muri BPS bakora ibyo 11 usha mu 13. Ikibazo twe twabaje igihe babitangura, twabaje ati mbega ko abategura ibi vyigwa atari bamwe, ubwo nimubona ko azohabasanga atari kubibona
aho ubona umenga ibyigwa ntibikurikirana uko byategerezwa kandi umwana baratubwira nk'abigisha b'ibiharuro batega hariho ibice bimwe bimwe atabibona muri shuri atangura ubu unyageze mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye turabona yuko ari ikintu nabuzemo hanyuma uno munsi bazanye ibintu byo gushyira hamwe ibyigwa mu gifaransa bise ngo ni domaine ugasanga ibyigwa bine biriko byigishwa n'umwigisha umwe kandi atabyize byose yize kimwe muri ibyo aho rero naho usanga hariho washoboye kubyiga n'abajya babaye mu mashuri diplome y'amashuri yisumbuye nk'abadeseti abaje ati byigishe we bagacagerageza akagira kigoro mugabo nawe ugira kigoro kubera ko utaronse akanya ko kunonosora hariho utuntu kumubura aho rero ni wa mwana aguma girande aguma agenda adafise bwa bumenyi bukwiye ugadutegire inkurikizi mu mwaka uzokurikira n'igihe azogera gusohoka azosohoka adafise ubumenyi buhagije bumutuma ashobora kuzogera nawe icamira igihugu hariho ibijyanye n'indimi no munsi muribuka yuko bigize kugira ngo bige indimi zine mu wa mbere barabatega indimi zine mu wa mbere uzosanga umwana atanarumwe amenye bateka rero tugende bukebuke ubu unye mu wa mbere umenga igifaransa n'ikirundi bageze mu wa gatatu hagaca hinjira mu Icongereza bageze mu wa gatanu akinjira mu Giswahili mugabo cyo twibaza none nta bantu bategura ngene ibintu vyoteza kugenda namwe bita les planificateurs ucumenga rero ni ibintu byo dutora ibyo navyo kitabigenda bigira inkurikizi ku bumenyi bw'abana muravuze kijanye n'indinganizo z'inyigisho kiguma gihindagurwa byo mwavuze reforme ivyo navyo bituma igisata c'indero kigira izo ntambamye gute ivyo bitera cyane ingorane igisata c'indero kubera yuko umenga umutwaraje agomba bakurikize ibyo yumviriye byari byiza yuko umuntu atanga intumbero mugabo atabanje kuraba mbega ibi naho twahoramwo tubineguye iki kuko ikintu cyose kugira ukizane ubanza guhera hajya hambere ukirimbura je byo nzanye ibyo twahoramwo bifise ingorane iyi rero dushaka yuko igisata cotumbera guke aha anye uvuga nti by'amashuri y'inyigisho y'amashuri shingiro waziko leta y'Uburundi yavuga ati duhe ikibanza gikomeye ibintu by'ubuhinga hamwe n'imyuga mugabo ugaca usanga muri bwa buhinga nta bikoresho mfasha nyigisho bihari nshatse kuvuga nti nta laboratoire iri kugira ngo wigishe amasiyansi nta bioteke ifise kugira ngo wigishe izo ndimi mu mashuri y'imyuga nayo ugasanga amashuri yarubatswe wanashaka aha iwacu tweze kuronka n'intuzeye n'imfashanyo y'igihugu c'ubuhindi barazana amamashini menshi najya mwogenda hajya ijya shuri hajya kwijabe bita kuri foye kera harimo amamashini yokoze imisumari yokoze amakonsertina yokoze ibintu biriya mugabo ntibategura abigisha bazokoresha ibyo byuma bongera byigishe n'abazoza kwiga mwumva rero cyumva ko hari ibintu bikorwa atantegura ikwiba yabaye yego mu kibazo nk'ico nyene kwa David Ninganza ni cegera curongoye ishiramwe gitaho ineza y'abana Sojepaye Burundi nabo murakurikiranira hafi ibijanye n'indero muri kino gihe mubona vyifashe gute muri rusange murakoze cyane muri rusangi ikibazo c'indero nticifashe neza na gatoyi kuko bivugwa n'abigisha bonyene ubwabo umwigisha atanga kuvuga ati oya mu ndero nta kigenda twebwe vyanse bikavugana n'abavyeyi hanyuma kandi bikavugwa na bene amashirahamwe abarongoye amashirahamwe amasosiyete abo rero abigisha ndabatahura babivuga kuko baba babuze uburyo bwo kwigisha baba babuze ibikoresho baba bafise abanyeshuri barengeye uko umuntu yibaza abana baba atabikoresho bafise hanyuma agacabona arabuze umwimbu rero kwidoga kuvuga ati ni ukuri jembo na atakigenda urumva aba afise ukuri hanyuma abavyeyi nabo
arabona ingene umwana ataco atahanye. Ubwa mbere ho ubonye ingene abana benshi baheba amashuri muri iyi minsi ico twita abandon scolaire, uravye abana badashobora guheza igice cose ico twokwita changement de cycle, uca wibaza ibituma, mbega ni abana badakunda kwiga, ni abana babona ko inyigisho yataye akanovera, ni abavyeyi babakuye mw'ishuri, vyagenze gute? Rero ugaca ubona n'iki kintu c'uko abahejeje amashuri bataronka akazi, baba bari muhira. Ubu abakozi bo mu nzu benshi dufise barera abana, bateka, nabahejeje amashuri, abahejeje amashuri. Uwutomboye agasanga inabuja aracavyara, urumva iruhande y'akakorwa ko guteka aca amwigishiriza abana, akabaha cours du soir, uwo aca atombora. Rero ba bana bari ku ntebe y'ishuri baca babura icitegererezo twokwita reference. Rero ugaca usanga nabo nyene baca banka ishuri, bagaca biga batabikunze. Umuntu agaca yibaza ati none umwimbu tuzowukura he? Hanyuma navuze kandi ko n'abafise amasosiyete, aba batanguzi, abakoresha nabo bidoga iyo bariko baratanga ikibazo kugira akazi kaboneke. Hari aho wibaza uti none buri muntu bigenda gute? Birashoboka ko akora ikibazo akagitora, mugabo hageze muri bimwe vyo kumubaza mbega akora gute, ibi twitwa interview, kugira uvugane n'umuntu wumve ko ashobora gusigura ivyo yakoze, akanka, ururimi rukagobwa, ntashobore kuvuga igifaransa iryungane ryose ngo ariheze. Ukaca umubaza uti none wewe warahejeje ishuri? Arakubwira ko yahejeje ishuri kandi ubu bibona. Rero ivyo ni kimwe rero mugenzi wanje Mashanda yahejeje kuvuga. Mbega wosha imbere ibijanye n'ubuhinga ukibagira indimi. Abene wacu iyo ugiye kwiga hanze ubanza kwiga ururimi uzokwigamwo, ukamara amezi 6 canke umwaka uriko wiga urwo rurimi nyene. Usigura gute ingene ugiye muri scientifique, mvuge aho nagiye ndaraba muri section science y'ubuhinga, ukagenda no muri biga ivya social, ivy'imibano n'ibiki, usanga bafise isaha imwe y'igifaransa. Yumvira umunyeshuri yiga mu gisata ca kabiri, yiga isaha imwe y'igifaransa. Hanyuma igifaransa ni ururimi rw'akazi, nirwo dukoresha mu kazi, nirwo azokoresha mu gutanga raporo, nirwo akoresha mu kuvugana nabo basangiye akazi. Hanyuma urumva muri ico gihe aho tuba twihenze. Aha rero ncanza kuri ca kintu c'indinganizo yarahejeje kuvuga, sinosubira ivyo yavuze, ariko indinganizo ni ihabwa abahinga, ni ihabwa abahinga, igihugu kirafise abahinga, les experts. Mugabo uravye umushikiranganji araje aca akosora ibi, ubundi akavuga ati mbega none mwibaza ko inzo bikosora gushika ryari? Akakosora ivya mugenzi we. Rero indinganizo nikwiye kuba y'umushikiranganji, nikwiye kuba y'ubushikiranganji. Indinganizo ikwiye kuba iya leta. Iyo ari iya leta rero iramara kabiri, iyo ari iya leta izomara imyaka 10, izomara imyaka ingahe, baze barakora nk'akantu kumbure kubera ibihe tugezemo, pour ajuster, turabiye ku bihe tuba turimo, mugabo batabanje gusambura vyose. Rero igihe twava muri systeme mu ndinganizo ya kera, nta vyigwa bigeze bavuga bakora kugira batwereke indinganizo ya kera ivyiza yari ivize n'ibi. Indinganizo shasha nta na kimwe bigeze bakora icigwa ngo batwereke iyo tugenda tuja. Iyo rero ugenda utagira inzira ni uyica. Iyo ugenda utagira inzira, utagira ibarabara riharuye, wewe hari yuroye, ni wewe uza guca iyo nzira. Rero kugira ngo uce inzira inoge uracumukura, uca mu rume, uca mu mabuye, uca mu mahwa, kugeza inzira izonoge. Nivyo vyabaye rero kuri aba bana bacu, nivyo vyabaye kuri aba bigisha. Umwigisha atigeze ategurwa, avuka mu mugamba, agaca yiga kuri lycée Tora agaherezaho, hanyuma nabo agaca bamubwira yuko yigisha igiswahili. Igiswahili atigeze yumva na ndiyo bwana. Urumva ko ni ingorane, mugabo acaca umukati. Hanyuma rero abana bamwe navuganye n'umudepeye umwe, arambwira ati nagize ikibazo c'abigisha babiri. Umwigisha yahejeje kaminuza yaragwaye yigisha igifaransa, hanyuma agwaye aca yikora ku mwigisha wo muri primaire, yari yize aya mashuri yo kwigisha yo muri secondaire.
ba bana bamaze iminsi ariko ariga muri ico gihe uwundi atarahari bati niho tukironka umwigisha kweri, niho tuciga igifaransa kweri, ese iminsi twari tumaze uyu yari yaroye hehe? Wa wundi ageze gukira agarutse ati mbisa ba bana bateka mwigisha rega aragiye. Umuyobozi ati nyabuna uyu nize kaminuza ariko uyize kaminuza. Hanyuma ba bana bateka ivyo vy'amadiplome yabo bigumiza hariya mu biro, mugabo twebwe turiko turaraba ubundi ubumenyi. Ni ukuvuga rero ushatse kuvuga iki? Inkikamwa ico yariye, umuntu atanga ubumenyi afise, ni kubera uwo yize kera, wari muri ba bigisha bize kera, ariko rero nubwo yahejeje kaminuza ari muri ba bigisha bize ubu. Rero umuntu yoca yibaza mbega none kuki bimeze uko? Umuntu hamwe yoca kubaza abigisha bo muri kaminuza, mbega ko ari mwebwe nyene, ko ari mwe mwigishije babandi, urabona ko barya abantu twaratomeye no kuramba bararamba, ko ari mwe mwigishije bamwe ba mbere b'incabwenge, mbega abo muriko murasohora ni mwebwe mubasohora? Hanyuma rero kandi ndibuka twigeze kuzana wiganira yagize ati erega bamwe muturungikira nibo twigisha bimwe mwabaha mu ntango, erega nivyo duherako, nivyo tubandanirizago. Rero umwana atagira intango, umwana atagira ico twita base, mbega aja hehe? Iyo umwana utamuhaye amata hakiri kare, iyo umwana utamumenyereje ingaburo nziza hakiri kare, ni byiza ko baba tubiha ingaburo nziza umwana hakiri kare. Ibyo uzokora byose ntaco bizotanga. Rero umwigisha utateguye ngo umwigisha, bivuze neza amajantara aterega bagiheregeye hagati y'indinganizo ya fondamentale y'ishuri shingiro. Wewe usigura ingene utotangura kwigisha umwigisha kugira hanyuma hazoja kwigisha ivyo wamwigishije. Hari ubwo baza ati umwigisha amwigisha gute? Umwigisha ukwigisha ubwa mbere woho ni indinganizo. Indinganizo kugira ize mu mashuri utegerezwa kuba iyo ndinganizo yoba iri muri kaminuza. None umwigisha wo muri kaminuza ko yaza kwigisha mu mashuri yisumbuye, ivyo atize muri kaminuza azoza kuvyigisha mu mashuri yisumbuye gute? Umwigisha yigisha mu mashuri y'intango kwaba yahejeje mu mashuri yisumbuye, ivyo yigisha mu mashuri y'intango iyo ndinganizo iriyo kandi mu mashuri yisumbuye atayiriyo, wumva zo kwigisha ivyo akuye hehe? Urumva ariko araragura ni nko gukoresha agatsita. Rero biragoye kumva ingene naho yoba agerageje kubitanga, umwana we arabibona, arabona ko atacarika harasha yokora, cyo gituma ubona baco bari benshi. Uravye ico twita taux d'abandon scolaire, no kuvuga abana baheba ishuri ni ku murindi munini cyane. Biterwa n'iki n'izihembo zibituma? Mboni nyinshi. Ubwa mbere hoho nibi twavuze byo kwiga ari benshi, umwana akiga mu buryo yumva kumenga ariko aratontozwa, ariko araturubikwa, ahubwo ari mu gasho. Ico ni cyambere. Kigira kabiri no kwiga tumva ivyo ariko ariga. Iyo umwana aronka 0 bukeye akaronka 0 aronka ubusa iminsi yose, acha ati none ndiko nkora iki? Umwaka itrimestre ya mbere akaronka 30% cyangwa 20%, acha avuga ati ndashosha nokora ndabihevye ndigiriye. Ukazusanga rero umuvyeyi ntagira ati bandanya mwana, kubera iki? Nawe nyine biramurengera. Umwigisha bimurengere, umuvyeyi bimurengere, umwana bimurengere, none ninde azohava ahumuriza abandi? Ego Emmanuel Mashandari, mwavuze ibijanye n'ubumenyi ahanini, ibijanye n'ingene inyigisho zitunganije, ibijanye n'ibikoresho mu mashuri byo bimeze gute? Turavye ngene ibintu vyifashe no munsi, turabona yuko hari abakigoro leta yagize kugira ngo ushobore kwiragiza ibitabo, kuko iyi ndinganizo nshasha ayitanguriye hariho ukuntu ibitabo byaje biraza bitevye, bugasanga rero bwabumenye bari gutanga mu mwanya uwo bice vyanka kubera ibitabo byaje bitevye. Ubu unye hari akigoro kaboneka yuko ibitabo nimero byaje, mugabo si hose ibitabo ntibirakwira. Ngaha narumvise nka mu mwaka wa 5, kuko niho irisubirwamo rigeze muri aya mashuri y'intango, twabise yuko ibitabo bitarashika. Tugeze mu gice cya kabiri, ibitabo bakoresha ntibirashika, ugaca wumvira none ivyo dutegura ko ejo munsi tugeze muri cya kabiri, burya igice cya gatatu ni gitoya cyane gose, ku buryo uzosanga abana rero bagenda barahura
n'isubirwamo ry'ivyigwa bagenda bajanye n'ingorane kubera ko ibintu bitabiraja mu buryo ico ni kimwe. Ica kabiri ni ibijanye nawe navuga vy'amalaboratoire. Uno munsi nta shure nimwe nizihendahenda usanga ngira ngo zimwe zitwarwa n'abagiye bihebeye Imana nabo nyene bagerageza kubera ko ari utuntu baronka by'imfashanyo nabo nyene no guhendahenda. Kuko kera muribuka tukiri mu mashuri twebwe wasanga ivyigwa byinshi nka chimie na physique wasanga mu mashuri igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye wasanga dukorera muri laboratoire. Kubera iki ni bimwe twame tuvuga hariho ibi byo gufashanya hagati y'ibihugu ibira cooperation kwararonka imfashanyo kugira ngo dushobore kubona yuko inyigisho zifise ibikoresho fasha nyigisho bishobora gutera imbere. Hariho bijya amazu yo gusomeramo rero biblioteke. Uno munsi bavuga ngo uje ni biblioteke wasanga harimo bya bitabo by'icigwa ca chimie ca biology cyande gusa mugabo nta bitabo byo gusoma bituma kuko yariko bijya dutanga mu ishuri ni bike cyane turavye ivyo umwana akeneye. Nkuba dukeneye yuko umwana inyuma yaje amasaha ariko namwigisha hariho amasaha batekanya cyane nk'abaje bari mu mashuri afise uburaro hari amasaha wacuja hariya muri yanzu y'ibitabo byo gusoma ugaca utora igitabo kindi kujya usoma niko wungura ubwenge niko wumva ngenda abandi batanze ivyiyumviro niko uronka amajambo mashasha aza gutuma wagura ubumenyi. Ibyo byose rero munsi birakenye nta biriho bice biterera ingorane y'iki y'ingene umwana azomenya. Uno munsi dufise mu Burundi kiretse indimi zindi igifaransa icongereza igiswahili n'ikirundi ibindi byose mu mashuri dukoresha ururimi rw'igifaransa. Wacura ikibanza bahaye ururimi rw'igifaransa ibi inye n'ibintu bose baguma ku minduru ati ongera amasaha ururimi barumenye kugira ngo kuko urumva ubwo rurimi twigishamo abandi bigamo nabo igihe utagumva na bwa bumenyi bya bindi by'ubuhinga twariko turarondera ntabizomenya kubera uko nako biri muri rwa rurimi ugaca usanga utaruzi. Ndere nk'abakurikirana hafi bijanye n'indero hari insiguro zoba zaratanzwe ku catumye bitunganywa gutyo? Nta nsiguro ziboneka batanze mugabo nuko jewe narakurikiranye gatoya bakiriko rasubiramwo ibiza école fondamentale bavuga ngo uruganga ngo ngahanye ngo dufashe ngo igisomwa ngo tukagishira mu kirundi hanyuma cyadushyira mu gifaransa hanyuma tugashyira mu congereza hanyuma mu giswahili ngo umwana azoca acumva n'ingoga ati ega kugira umwana yumva ikintu nuko abafise bwa mbere ifatiro kiyo bita repreroki nuko avize ahavuye na haroye mu gihe rero muri uwo mwanya atateguwe kugira ngo ashobore kurikira neza bizogorana. Nawe byankira hehe ko kumutegura umwana aha rero hajya mu isano mu bintu by'indero nurukwegane haje umwana avuye mu wa mbere ataca atwaye mu wa kabiri agenda atagize hariho integuro yagije hanyuma tuyitahura nabi ni ibintu bise ngo ni education pour tous. Mu ntumbero yaho bavuga bati dukeneye yuko umwana aronka ibikoresho kandi tubashobora guha nze gushira mu ishuri abana benshi bashoboka gutyo rero igihugu kironke incabwenge banashaka banagabanye n'uburyo basaba abavyeyi kugira ngo abana babe baheba kubera babuze ico bagira mugabo twe natwe tubitabura nabi twumva ngo education pour tous ngo nuko umwana ngo ava mu wa mbere agenda akazoshika n'imiburiburi bwa mbere mu wa gatandatu ubu unye mu 9 ngo usanga rero umwana agiye atacakize je ndambwira abanyeshuri ngo ndabacokoza ko mbona ubumye bwaho bugera rega ubishuri sikemeze nka yanzu inkoko banapfuraye
inzu y'inkoko wuguruye zisohoka zirasekana zose zihonyangana kandi iyo zisohoka buke buke zose zari gusohoka ubu rero barashusha bati genda hari n'abigisha bajya mu mashuri mato batagira ngo genda uzogwa imbere ubu genda uzogwa imbere agiye atacatwaye uvuze yuko mwabitahuye nabi niba abigisha oya ababishira mu ngiro uhereye ku bayobozi b'amashuri kuko rero mu ntara zimwe zimwe avuga ati babwira abigisha umuyobozi w'ishuri abwira abigisha ati abana bateza kumenya ariko urumva ni umugambi mwiza wa leta wuko bose abana bose bategezwa kuja mu ishuri mwebwe iyo bidatahurwa nabi mu bisanzwe intumbero yari ya iyo ntumbero yuko abana bose biga byari byiza mugabo biga kuko hano gutahura si kuja mu ishuri ni kuja kwiga kuko arabona ko ati umwana yagiye mu gatondo yego saa sita yatashe yagize agace mu bari ku ishuri mugabo ni kurambe ku iyo shuri yakuye yiki dukeneye yuko abana baronka ubumenyi kugira ngo ejo ntariya anye niyo ajya gukora ikibazo niyo ajya hehe ababone ko ari umwana yize tembe abandi waje ngo nakango yaciye ku ntebe y'ishuri yage ntoya ajyanye gucaho umenye guciye urengana ahubwo yarize nk'ubu unyuravye two turaba no munsi nk'abajya gusaba akazi David yabivuze kare bagwaguye ati andika ikete bamufatiye ngaho nyene bati andika ikete gusaba akazi kandi mu bisanzwe azi ko mu gusaba akazi basaba kujya ujyandika n'imino ugacuraba umuntu yize kaminuza ariko asuragura amaso mugabo uti urazana ikete aca yirasa muri amazu amwe amasekretariya ati mbega nimwompa nzeye formulaire nyingene bandika ikete akaca arizana byanditse neza kuko ayiteruye ahantu ikintu kisa kiri ngaho yashira ku izina n'intuze mugabo ashitse imbere yawe ugataka kumubaza agataka gusemagura ijuru kubera iki ururimi ntiyumva namba na bya bindi yiga ntiyabyumvise kubera yuko urwa rurimi yiga numvira ibyo muvuga nibyo na David yavuze mwagumye mugaruka cyane ku bijanye n'ururimi mwe mubona yuko ururimi rutari ko rahabwa agaciro mu mashuri gose icyo kintu kandi bose barakivuga kayigarukako je hariho n'umugwi mbere wawo ubushikiranganje uheruka gutanga raporo ku mushikiranganje yari yasabye muyibuka igihe mukuru w'igihugu agende ubushikiranganje bw'indero yaravuze yuko abuhaye amanota makeya cyane kuko ubumenyi bwakorotse umushikiranganje yashashaho umugwi ati mwigira hokogwa iki kugira ngo uno munsi tubone ko hari ikintu hinduka mu byo twagarutse ko hari bijanye no guha ikibanza ururimi rw'igifaransa dusanzwe twigishamwo kugira ngo abana nibumva urwo rurimi n'ivyo bigazo bazoheza bavyumve mugabo mugihe batagumva izo muri ngorane ndigisha ndababona mbwiye abana nk'utube mu ruhuko ni mbwira nyandikira ngene mwashoboye kugira iminsi mikuru iheze umwaka ukazona umwana guhaye amajambo abisha gatatu nawe nyene atariyo none uyu unye mu mwanya wose urugo rw'indwi zibiri ni iki cyonyine yagize ndeyo yaba yanditse neza eka yandika ivyo kubera ko yabuze yandika yabuze n'ururimi abivugamo byerekana yuko ururimi rwa ikibanza cyakorotse cyane rwose yego tuba byavuye kuki icyo bibako ni byinshi murabona bwa mbere ari ibihe igihugu cyagiye kiracamo muribuka mu gihe by'intambara hari amashuri amwamwe abana batera ubwoba abarimu bati utaduha amanota hacubona ikihani naho ugasanga mu ntara higa abana bamwe baca bati ega sha urabizi twebwe twaramerewe nabi nimwigire akaba azi ngo akaramufasha nawe ikaramwica nibatera imbere uzohura n'uwundi atari muri wanyu aca kubaza ko uzateza ubwenge ntawe ucugira utawe uti aha niho nkibona yuko wawe udafashije icyo ni kimwe icya kabiri hari ukuntu kw'ibitigiri byagwiriye mu mashuri abitigiri bibereye byinshi mu mashuri byatumye hari ibintu bimwe bimwe byari ku mashuri uno munsi bidakorwa ashatse kuvuga iki
hariho udukorwa bari batanga tujanye no kwandika nko kwandika nk'icese n'ibintu bita dissertation, ibintu bita redaction. Buri mwana ati andika, umuhaye nk'ikivugo andika iki, icyo n'igikorwa kubera iki ibitigiri byinshi ndaronga ndabikosora. Hari utundi tubazo tundi byinshi mu mashuri ngira ngo ntibyari bibi, ni muri wa mugambi wo oya mu bisanze nko mu bihugu biteye imbere. Je nagize kuronka akanya ko kuvugana muri abaje gufasha Burundi za reforme administrative gusubiramo intunganya nshashe y'utwara n'ibijyanye n'imishahara. Navuganye n'umuntu yaje ava muri Canada ariko adusigura nyene nk'ibyo muvuze tanamaze mbya none iwanyu aho muvuga ko abana benshi mu ishuri mwamugize kuri bangahe. Ati je madamu n'umwigisha ati tubonye abana barenze 25 tugira ubundi mu gwishuri. Ati ntishaka kurenza kubera yuko ubuze abana 60 twaba tugeze ku 105 nduronka wa mwanya wo gukurikirana umwana mbega umwana yatavye nigishije kuca kuri umwe n'uwundi. Ndabaye akarorero, fata umwana wo mu wa mbere aciga kwandika, uri kumwigisha kwandika urudome i, uragenda uti uraduza ukamanura ugashirako kajya gasunzu abana 100 hamwe ushaka guca kuri abana 100 kandi ukanamusigurira ntubwe ngo naravye gusa wowe hafu usanga itimeze heze iri kuri iyo ndome yonyene. Urumva rero hari bimwe bica bihebwa kubera yuko bidakunda bijanye n'ibitigiri. David Ninganza, mu byo mwavuze yuko ibijanye n'indimi mu mashuri bitariko birahabwa agaciro kandi ibyari bikenewe. Mwavuze cyane cyane ururimi rw'igifaransa rusanzwe rukoreshwa cyane mu mashuri ngaha mu Burundi. Biterwa n'iki kuba urwo rurimi rutagihabwa agaciro? Ikirutera ubwa mbere n'indinganizo y'iri shuri shingiro niko babifashe kandi uravye n'inyifato ubushikiranganje bwagize byaragaragaye kuri motaro ya agaciro. Uti kubera iki harageze igihe bavuga yuko umuntu atari muri amashuri y'ubuhinga science ataja mu ndaro, kandi ko vyagenze abariko bariga indimi bakabona yuko umenga ni babantu ataco bamaze, ni babantu baruhebwa, ni babandi igihugu kititayeho, ariko bakibagira yuko n'umuganga hari ahakenera ururimi. Umuganga atazi ururimi ntakuvura, apfuma arondera uwundi aza aramusigurira. Rero ikintu ca mbere byavuye mu ndinganizo kutarumenya. Ikindi kigira kabiri nuko nibaza n'uburyo bwo kugwigisha nabo bigerageza atabwo bafise. N'ibitabo ubwa mbere ni bibliothèque ijya nzu iba irimwo ibitabo. Amashuri menshi emwe nta commune nimwe idafise lycée. Ugiye ntuzosanga ayo mazu arimo ibitabo ahari. Rero hari n'ikindi kintu catakaje, hari ibintu ngende bivuge mu gifaransa bita style direct na style indirect. Ni ibintu vyafasha umwana kwiga akamenya. Ugiye hari mu mashuri yibanze igisata ca mbere niveau ya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu navyo usangayo. Rero ugaca wibaza none aba bana bariko biga iki? Ariko rero ahangira imwe ngaruka twagiye turavuga indinganizo y'amashuri. Aha turiko tuvuga amashuri ya leta, amashuri y'abikorera twabo ntarimwo, kuko bobo ibi baragerageza kubica iruhande, baragerageza yuko bidafata abana babo, nubwo leta ibibashiramwo kandi bati nyabona muteze kubigenza uko. Ndabwo akarorero ishuri ryigenga, aya mashuri agezweho, umwana yiga mu wa gatatu ibimo bita DAD agakorwa akoze ugahaye umwana yiga mu w'indwi mu ishuri ya leta ntashobora kubitora. Ntashobora kubitora kuko biba birengeye ubwenge bwiwe. Ariko rero woca wibaza none ni kubera batavyumva? Oya, ni kuko uwo wundi muri école privée mu ishuri yigenga akora mu rurimi yumva. Ururimi yatanguye mu ishuri kwimenyereza école maternelle, mugabo wundi ariko yiga mu rurimi atumva na gatoyi. Reka ndababwire nigeze kwakira umu ambassadeur w'umunyamahanga umwe, barambwira bati arakunda igifaransa, ariko rero gerageza muvuge mu rurimi yumva.
rero naciye mvuga gute naca mvuga muri kimwe bita infinitive gusa sinigera ngira ibyungane ndarihadikiriza nkaguma mvuga ntadikiriza muri infinitive arabyumva neza anaga umutwe ahejeje ashavuga ngo uyu mugabo avuga igifaransa neza ariko kubera iki navuze mu buryo yumva ubu rero hageze aho abana bacu ariko arakuganirira akoresha adahadikirije infinitive nugerageze ni nko kuri kuvugana n'ikiragi mudakoresheje amaboko ngo mushiremo n'umutwe biragora kugira ngo wumve yuko hari cyo ariko aravuga rero ico kirimo mu bindi biza bituma ururimi rutakaza agaciro rwari rufise rero ikindi naco nyene nibaza ko rwatakaje agaciro erega ntiduhave tuvuga aha turiko turavuga abamaze gutera imbere rero umuambasaderi umwe igihe bakibuzana izo ndinganizo yavuze ati ngoma ndabacingira intahe jewe nakoze mu bihugu bitandukanye nja mu bihugu bavuga igiswahili mu bihugu bavuga icongereza mu bihugu harimo igifaransa ubabana nsanga indimi bazivanga kuko nagenda njanye nabo ubu natwe rero ntushobora kwigisha umwana mu wa mbere igifaransa icongereza igiswahili ikirundi hanyuma uri kuramucanga aca buri ivyo afata n'ivyo areka umuntu agenda ku rugezo ari ijambo mugeze kuvuga muti erega leta ikeneye ko abana bose biga yego nibige nyene barakiga leta ikeneye ko abana bose biga rero ntikeneye ko abana baza mu ishuri ngo basubire inyuma ataco bahakuye leta ikeneye ko abana baza kwiga ubwenge rero inzu ni umushinge iyo inzu itagira umushinge nawe wubaka ukayiheza izosenyuka nawe wubaka ukayiheza ntuzoyibamwe bazokubwira ati nyabona iyo nzu ntikwije renorme ntikwije ibisabwa n'umwana rero kumwe wavuga bajanye mu wa mbere bagasunika mu wa kabiri mu wa gatatu ngo dukeneye ko abana bose biga yego hari aho tumurindiriye azoheza mbega leta izomuha diplome nibamuha diplome yigura urupapuro rw'umutsinda azorukoresha azokora iki nico gituma wumva abafise amashirahamwe bababara cane iyo bariko baratanga akazi baratuba bakabura umuntu akazi bakiyumvira ati none bigenda gute uyu muntu kwa byandi ko twagira arabizi mugabo adashobora kubivuga rero ivyo nivyo bikuru bituma ururimi warasubiye inyuma ururimi rero rusubiye inyuma nico twita langue de formation nigo twigamo byose ariho ayakanagene nongereho gatoya yavuze amashuri yigenga yuko yoyo agerageza nivyo mugaze si yose mu mashuri yigenga twovuga ko twudishira mu migwi hari amashuri by'ukuri ubona ko atanga ubumenyi kandi afite ishaka mugo rero intumbero y'ino munsi urasanga hariho abayobozi b'indero mu makomine usanga ariko novuga ndi bariko rabatesha ko aho kanovera k'indero kabaho mwana ibibazo batanga bya nzezi bibe bitago ni rezo scolaire gusanga aba muri leta bize uku kandi ubona ko bidashemeye basanga bajya abikorera twabona nabo bagize akigoro buri mwana amenye agira ubumenyi bagaca bababuza kubaza kumwe umwana bamwigisha ngo mutegerezwa gukora ibibazo bivuye aha muri komine muri rezo scolaire iki rero gituma usanga ubwa mbere ho ntibafise porogaramu zimwe porogaramu ntizihuye neza ugasanga umwana baje kushaka kumubaza byose mu kirundi naho umwana ahere muri maternelle yiga mu gifaransa n'ugasanga ntazi ico kirundi ikirundi baraciga mugabo ibyigwa byinshi ntababyize mu ico kirundi icyo rero bita bituma bica intege abo bari kugira kigora anje ngira ko nuko barinze bemera ko ishuri ikora ko yitwa ishuri yigenga
nibarabe yuko iko yigisha ibijanye n'ivy'igihugu itariko yigisha igishinwa mu Burundi kitagize mugabo babareke bakore niba bagira ati tugire amashuri akore mu migwi bace baraba aje amashuri bagira ati n'amashuri by'ukuri ariko yafasha igihugu kandi atanga ubumenyi aje hamwe batore ikibazo hamwe barize hamwe kugira abana bagumane rwa rugero ruri hejuru ntibabasubize hasi. Yego tugarutse ku bikoresho byo mu ishure harakunze kuvugwa ibijanye n'ubukene bw'abigisha ibirasi navyo bimeze gute? Yego twana bivuze ibi bitigiri vy'umurengera tubona mu mashuri no kwera ubukene bw'ibirasi no kwera ubukene bw'abigisha nk'ubu nk'abigisha sinibuka neza igitigiri ubushikiranganji bw'indero bwari bwasavye mugabo ntibari munsi y'ibihumbi bishika ngirango 10 mugabo ubushikiranganji bw'igenga ca leta bwabahaye abigisha bahakazi batarenga 630 mu mwaka ucabumva rero ko bwa bukene ntibuzova buheze ari naco gituma mwumva baca birukanga guhakazi abandi babandi babakutsa kivi bajya bakutsa kivi nabo bahembwa n'abavyeyi ugasanga rero amafaranga ava mu bavyeyi umwanya wo kuyegeranya ubaye muremure ugasanga umuntu uzeye umwarimu ariko amadimye amezi 5-6 adahembwe ca wimvira rero ubwa mbere ho bahintica ndikize iyo niza ntikize ntinaze nawe ateza kugira kigoro agakora cyo kimwe ni wa wundi ikarahembwa naho nabo nyine umushahara udakwiye umva rero ko ntakora gononokiwe niyo rigatanga bwa bumenyi gatanga ubumenyi bukwiye hari intara imwe mbere intara ya Gitega mu minsi heze bari banditse urupapuro rugabisha yuko bahagarika akazi mu nyuma narumvise ko bagisha inama zavuyemo sinzi nyine byari bimeze mugo mengana ntibatashe baryohewe byerekana yuko rero n'abigisha ni intebe n'ubundi zakwira narumvise ko ubushikanganje leta yoba yahaye amafaranga ashikanya muri yarite mugihe barondera intebe mugabo urazi ibiciro by'uno munsi ngo turaba ni hirya no hino urabona ko intebe amafaranga atari menshi bagwati twaragize akigoro nivyo akigoro karagirwa mugabo ntikarashikaho dutora umuti by'ukuri ingorane ihari. Haravuze muri no misi bijanye nuko muri kaminuza abigisha bagenda gukorera ahandi ku bwinshi biriho mu mashure mato mato n'ayisumbuye ivyo rero nivyo tubona munsi nta biharuro mfise novuga nti bangana gutya ariko natumye abanserukira mu ntara nti murambarize hirya no hino twumve ngene itibiringana tuko bidateye ubwoba ubwacu bagati burya n'amaraporo ari murajya muzeye muri bajya batwara intara muzeye mu twara indero mu ntara mu makomine ati mugabo twebwe turavye aho turi ndabona yuko arabigisha bamwe bamaze kugenda bariko baragenda ku bwinshi kandi bagiye n'ivyo bitigiri leta itanga byo guha akazi abantu zeye abigisha bashasha agiye asigi ihengeri umwaka washaka gucuhera atawundi barose cyangwa n'uwo ugiye ngo ararose basanga ntavyo ubumenyi abwa wundi yahahora. Twese batumviriza yuko ikiganiro ari inkuru y'imvaho aho turiko tuganira ku bijanye n'indero bamwe n'abandi bakaba bemeza ko igisata c'indero cugarijwe n'intambamyi zitandukanye aho havugwa nk'ubukene bw'abigisha ibikoresho mfashanyigisho ibirasi hamwe n'ibindi. David Ninganza icegera c'urongoye ishami gitaye neza y'abana Sojepaye Burundi sijya mbere havuzwe ibibazo bitandukanye mu bijanye n'igisata c'indero biterwa n'iki vyankiraye kugira ngo bikosorwe bitorerwe inyishuko ku Burundi byavuzwe. Murakoze ubwa mbere amakosa umuntu yava yumvira ati mbega ni mu bushikiranganje bw'indero ikibazo c'indero ni ikibazo c'igihugu ni ikibazo kiraba ubushikiranganje hafi ndwi ico twita ministère sectorielle rero hanyuma ikindi naco gihambaye mbega ibitigo turavuga by'ibitabo ibitigo turavuga by'intebe n'ibiki biva hiye biva mu mahera leta iba yarategekanije mu ndinganizo y'amahera leta ikoresha budget de leta iyo rero ico kintu batigeze bacitaho
umushikiranganji ntazobikura, umushikiranganji akoresha amafaranga leta yamuhaye. Mbiga ivyo twita priorite ni ukuvuga ibiza imbere y'ibindi, ibikorwa biza imbere y'ibindi. Mbega by'ukuri n'ubushikiranganji bw'indero uyu munsi bavuga bati reka tubuhe amafaranga menshi, reka twabonye ko intebe zikenewe twongere ko amafaranga. Mbega ababigisha badaha akazi na kimwe c'icumi ryari twoha n'akazi na kimwe ca kabiri c'abigisha bakeneye. Ico twita priorite rero uca usanga umuntu yo kwibaza n'umushikiranganji w'indero adasaba amafaranga canke n'umushikiranganji w'ikigega ca leta n'abakozi bakorana babona bati nyabuna hariho ibindi dukwiye gushira imbere umugambi w'igihugu aba ntaco tuzogira buhoro buhoro. Rero aho tutabanje kuharaba umuntu wese agomba kumenya mbega leta y'u Burundi ifata indero gute, mbega leta y'igihugu kanaka ifata indero gute. Ugenda muri budget, loi budgetaire, niho ugenda gusoma amahera uzosanga baha ico gisata niko gaciro uzosanga bagiha. Tureke ibindi byo kuvuga vy'amajambo, ugiye ugasoma aya mahera. Mbega warigeze ubona umusirikare ashobora kugenda ku rugamba adatwaye inkoho? Ivyo bishoboka gute? Hanyuma uwamutumye akarindira ko aba atabaruka canke atsinda urugamba? Ntibishoboka. Woruhika umwigisha gute adafise ibitabo? Woruhika umwana gute adafise ibitabo mfashanyigisho? Hanyuma naho turarindira ngo umwimbu uzogenda neza. Ushaka kuvuga yuko rero igisata c'indero leta itagishira mu vyihutirwa? Shatse kuvuga ko naho igishira mu vyihutirwa haragahaze cane, haragahaze kuko biragaragara. Ndaguha akarorero nk'intebe. Urabona hari amakomine leta iratanga amafaranga atari make ku makomine arenga 1,500,000. Umuntu rero yibajije mbega aya mahera ko leta yayatanze bashira imbere iki, priorite niki muri ayo makomine, nibihe bashira imbere? Kuki batovuga bati nyabona uyu mwaka reka tubanze turabe ikijanye n'ibirasi by'amashuri. Aha rero nahandagwa mbyuka ngaruka ibirasi by'amashuri mu gihe ata mugambi wa leta uragaragara ukwigisha abantu kuvyara ku rugero. Mbega tuvyare abashaka kurera barisho tuvamwo tugende kuvyara ku rugero, ntituzokwira tubironka. None ishuri kera ntiyari amashuri makeyi, ubu nta mutumba n'umwe udafise ishuri, amakarite yose afise amashuri. Mugabo urabona ko abana baguma babura aho biga. Rero ni ngombwa ko leta igaruka mu banyagihugu ikagira ihimirizwa rikomeye. Muguma muvyara ku murindi umeze gutyo, ntituzoronka amasantre de sante, ntituzoronka amavuriro bavura, ntituzoronka amashuri ashobora kwegeranya abo bana bose. Kandi wakarorero none mu bwiza ko abana ari benshi baca bubaka hehe? Rero indinganizo nico kintu gihambaye. Umuntu yo kwibaza mbega erega hari ivyavuyeho uwo munsi bitakihari. Urazi ko inspection yafasha cyane gose mu gisata c'indero, inspection communale, abagenduzi ku rwego rwa komine, urwego rw'igihugu baragerageje basa n'abanyegeza akantu gatoyi mu buyobozi bw'indero ku ntara canke mu komine, kandi abo bantu bari bafise igisata ikintu gihambaye. Hanyuma rero umuntu yaciye yibaza uyu munsi planification, ni ukuvuga bamwe bajejwe indinganizo y'ibikorwa mu bushikiranganji, uyu munsi barakora. Nimba bakora ibi biba barihiye, wewe twoza kuvuga ngo intebe ntazihari, ishuri ryarahabaye. None wowe twahamagaye abanyagihugu mu bikorwa rusange, turubatse ishuri turishize ngaho, ntiturihaye amadirisha, ntiturishize mu intebe. Ishuri ritagira intebe ntigitwa ishuri. Baje kwicara ku musezero, ivyo ntibishoboka. Rero ni ukuvuga ko hari ico twita leadership, ni ukuvuga imboneza muri komine ni musanteri, imboneza muri komine ni bajya bagize urwego rwa komine. Bategerezwa kuvuga bati tuzotera imbere ari uko abana bacu bariga, tuzotera imbere ari uko abana bacu baba ba mbere, tuzotera imbere ari uko abana bacu baheze amashuri. None nta buhoro ubona bavuga ngo naba mbere. Ariko ugiye kuraba ubushize iyi forum de l'éducation, iherutse defiye yabaye itarike 3, 4, 5 naratangaye.
umuyobozi mukuru ariko aravuga ibiharuro by'ingene abana biga yabanje kuvuga ingene bamenye mugaca avuga abiga ari benshi aca avuga ko ari intara ya Bururi biga cane gose baguma kw'ishuri ashuvuma disika mugabo igaca ibiyanyuma aca avuga ngo mugabo ntaco naho karacamwo ko bumva baguma kw'ishuri mbega bishoboka gute ingene musitanteri atabaza abayobozi kuko abana baheba amashuri bishoboka gute ingene conseil communal twokwicarana wa munsi mukuru ngo umunsi mukuru w'imvukira tutabanje kubazanya kubera iki abana batanguye mu mwaka w'indwi ari 50 mugabo bashitse mu w'icenda ari 20 bakazoheza ari 10 ntumva muza gutamba ugwemarika ngo mwabaye ba mbere gute kandi abana badaheza amashuri ego Emmanuel Mashandari vyankira hehe kugira ngo igisata c'indero citabweho ivyo bibazo bitoregwa inyishu mugenzi wanje yaje kwivuga neza burya urazi umurindi abarundi tugwira ko iyo ngorane izokwamaho icambere ni uko hoba intumbero y'ingene abarundi turondoka turavye n'ingene ibyo dufise bishobora kudufasha gutera imbere ico ni kimwe icya kabiri igisata c'indero urumva ega kirakomeye ko ni umushinge w'ibindi byose twese dushaka yuko abantu bokwiga bakamenya kugira ngo baze guteza imbere igihugu mugabo tuba tugira ikibazo c'uburyo ingene abantu boca ubwenge ni ukuvuga iki ndashyize imbere indero nshaka yuko abana biga ni byiza mbere washizeho uburyo mu bijyanye n'amafaranga yo kugura ibikoresho kugira ngo bifate umurindi umwe mbega wazanye abigisha bakwiye kandi bafise ubumenyi ko nabuze ikintu cy'abakutsa kibi ega rero ahantu ugera ubundi ujye mu nzu ariko arigisha ariko acungera abana kugira ngo ntibabe bakomerekanye n'ibiki kubera iki bazanye umuntu adafise bwa bumenyi bukwiye n'uwo ariko arigisha ugasanga ariko bambwira ngo niyige yonge bambe niyigishe yigisha idatize igihe ariko ariga nawe urumva one biguma bigira inkurikizi mbi kuri bwa bumenyi rero ugira ingorane ni wa mwana ariko yigishwa n'umuntu adakwiriye bwa bumenyi bwasabwa hanyuma harize kuba intumbero leta iri gutanga ku bintu byo kurondera inzego ibitabo no gushyiraho laboratoire bakaka ku gice cyose baka 2,000 umuvyeyi izo birakora tukatiyaza kugira ngo izo bizotanga umuti nizamara nk'imyaka nk'itandatu kandi twumva yuko igice kimwe cy'ayo mafaranga cyagiye kugura imiduga y'abayobozi b'amashuri mu ntara urumva rero uno munsi niwenda kubwirantuze muvyeyi uti reka turakenera kigora mugabo azi neza yuko ayo mafaranga azohava akora ibindi bintu atagira ati oya mwampenze amafaranga muri kumuragira murasaba sayo gukoresha intumbero twihaye aha hari amashuri amwe na cyane amashuri afise ari abana bavuka mu miryango yifashe ayo menshi baragenda bagira inama bati turabe ishuri akeneye igikoresho kiniki bagaca baraba ukuntu baraba ngene bagirisha inama abavyeyi kandi ubushikiranganji umenga bwaratanze uburenganzira bw'uko iyo abavyeyi n'ishuri bagiye inama bakabona igikenewe kugurwa bagira inama mugabo atagahato karimo barashobora kuja inama bakakishobora kugura mugabo rero bica bisaba hehe yuko wa muvyeyi nawe nyene atahura akamaro kuko umwana wiwe yiga naho rero mwadondaguye ibitari bike hanze igisata c'indero ku bwanyu mwarikiye cihutirwa amaguru mashasha cyangwa inyishu cibicibuti reka twavuze mugabo hari ikintu tutanungangije gatoya burya imbere kugira ngo ishobore kugira akanovera ni uko nawe ajejwe kwishyira mu ngero nawe nyene
bubaho mu buzima bubemerera yuko ashobora gukora yumva ko mu mutima atekaniwe. Uravye ubuzima bw'uno munsi ingene ibintu biduga ukacira n'agashahara nyene kangana, nimwe mwavuga bituma hariho abigisha bamwe bamwe baca baheba akazi kugira bigire yaje kurondera ubuzima hanze, harabaja hanze, harabaguma ngaha mu gihugu mugabo abo ati jewe ndabona aje batazeye. Aho rero ni uko bwa mbere abajejwe gushira mu ngiro aya porogaramu igihugu cyashizeho ubanza kugira ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza nabwo ni ubuhe? Nuko ibiciro tubona uno munsi biri ku murindi uteye ubwoba, leta yogira imigambi kugira ngo bisubire hasi, abarundi bose muri rusange bagashobora kugira ubuzima bagashobora kubaho, kuko uno munsi hari abantu batabayeho. Ubone ngaho uwo ni mugabo by'ukuri atabayeho, kubona neza gutanga icigwa nzi yuko mu yataje nasize umwanya wose nzandiko ndiyumvira ngene abana bamerewe nabi, niyumvira ngene iyo ntahanja wa mwanya wose uba ipagusa. Ico ni kimwe. Ica kabiri nuko hoboneka ibikoresho mfasha nyigisho bikwiye. Igitabo nize gusangira batandatu n'imiburi igitabo gasangira babiri, yaba vyakunda cuba igitabo ku mwana. Mugabo cyo bisaba ni uko rero n'ibi vyigwa two turavuga bitangwe n'abafite ubumenyi, kuko nitwaronka abantu baje kwicara mu ishuri ati nabone ko umwanya waheze ndi hajya ni sawa, mugabo umwana atacikaje ari ibintu baravuga ati je ndaciye ku ishuri oya, bavuga ko wize. Ibyo rero dukeneye ko hoba intumbero yuko umwana agiye ku ishure agenda agiye kwiga. Ibyo bizoshoboka ari uko uburyo bwagiyeho umwigisha ariko yigisha ibyo yize kandi afite ibikoresho akoresha kandi akabatekane mu mutima. David Ninganza, icihutirwa niki? Icihutirwa ubwa mbere ubushikiranganji bw'indero buri mu gihugu nico kimwe n'ubundi bushikiranganji. Icihutirwa nuko hoba ubwa mbere ko ubutunzi bw'igihugu bwisununura. Ata politike ibonetse yuko ubutunzi bw'igihugu bwisununura, urumva nta biragoye umuntu musaba ico afise, umuntu atanga ico afise, ntitsokwaka uburyo leta idafise, ntitsorondera bimwe vyo kugura vyose atabihari. Hanyuma ikindi naco kigira kabiri ni guha agaciro abigisha. Abigisha kubaha agaciro ni bimwe yavuga, sinovuga ico umushahara yakivuze, ariko erega yandi ma avantage, hari ubundi burusho ushobora guhereza umuntu akabona ko ubwo burusho bushobora kumugumiza muri ico gisata, bushobora kumugumiza ngaho. Reka ndaguha akarorero, hariho kiya kigega c'abarimu fest, kiya leta yari ikwiye kugikamisha, hari hakwiye kujamwo uburyo bwinshi, ntihagire umwigisha abura ico twita credit canke amafaranga ashobora gukoresha mu buzima. Kubera iki? Bonyene bafisemwo uburyo, bonyene bafisemwo ugukerebuka no kubikora babishaka. Haya leta yari ikwiye kuhafatira. Hari n'iki c'uburaro abigisha bafise. Mbega leta yafashe gute uyu mugambi w'ikigega kijanye n'uburaro bw'abigisha? Nanye numva bidoga mu maradiyo ko bagomba bavemwo ico kigega kitakibaha ingurane. Ivyo vyose n'uburusho bwari gutuma umwigisha avuga ati aha sinohava, nta nizoronka ibi. Aha niho honyene nshobora kuronka inzu, abandi bigisha ntibaronka inzu, abandi bakozi baha ntibaronka inzu, mugabo twe turashobora kuyironka kubera ikigega cacu. Ubwinshi bwabo buza kubafasha, ntibuza gutuma bamererwa nabi. Hanyuma rero ivyo nivyo leta yari ikwiye guca ifatiraho kugira abo bigisha bahagume ntibagende. Hanyuma ikindi naco ni ibintu bijanye na cooperation, imigenderanire. Imigenderanire y'Uburundi n'ibindi bihugu nifasha. Hari abantu badufasha, baduha uburyo, baduha amafaranga, hari n'amareta yafashe ubushikiranganji bw'indero, hari amaprograme afashe ubushikiranganji bw'indero, mbere n'amashirahamwe ya societe civile, hari amahera bahora babacisha ko bati genda mufashe iki n'iki mu bushikiranganji bw'indero. Uyu munsi rero ntibikihari. Rero nuko leta isubira ikagira ibiganiro, kuko turafise abahinga babishoboye, ikagira ubuganiro nabo batanga uburyo kugira ngo imigenderanire isubire kuba myiza. Hanyuma ntidusubire kugira ico kibazo. Urazi ko hari amashuri menshi yubakwa n'abo bantu. Ikindi naco ni ukugira ikibazo c'indero bagihe
priorite ni ukuvuga Byihutirwa. bacishe mu vyihutirwa mu vy'imbere none iyi ntambara yahagaze tureke kwikamisha uyu munsi abasoda n'abapolisi nta ntambara dufise amahera twagura ibigwanisho ubu twagura ivyo bitabo amahera twatuma tugira abasirikare benshi n'abapolisi basumba igitigiri gikenewe ubu twategerezwa kuyagura izo laboratoire twateza kuyariha muri abo bigisha nivyo rero urumva gukamisha amahoro nuko twategereza kubikora hanyuma ico mereje ko nuko iyi shuri shingiro ko kurisubiramwo hakaba ivyigwa mbega ni ikihe bya ishuri shingiro ryazanye ivyo vyiza turivomako bikagumaho nibihe bitameze neza tugaca tubihagarika hanyuma dukubatera intumbero. Yego David Ninganza urakoze cyane ni kuri ico ciyumviro uterereye ikiganiro cacu cuno munsi inkuru y'imvaho twari twabateguriye giciye kigarukira ikiganiro cacu cuno munsi mu msiko twari ko tuganira ku bijanye n'indero mu mwaka w'ishure wa 2024 ushira 2025 ugeze mu gice cawo ca kabiri bamwe n'abandi bakaba bemeza yuko igisata c'indero cugarizwe n'intambamyi zitandukanye izo ntambamyi zifise ingaruka izihe haba ku bumenyi bw'abana canke mu gisata c'indero muri rusangi cane cane ko ari igisata gihambaye kuri kazoza k'igihugu n'izihe mvo zituma ivyo bibazo vyibonekeza umuti urama woba ari uwahe n'ivyo twariko turahanahana ko ivyiyumviro muri kino kiganiro cacu inkuru y'imvaho aho twari kumwe n'abatumire Emmanuel Mashandari arongoye sendika y'abigisha Konapes tubashimire cyane ko mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Ndabashimiye ko mwaduhaye aka kanya kugira ngo tugire tuvuze kubijanye n'indero n'ivyo mukazotuma ko tuzobanguka. Ewe murakoze cyane David Ninganza icegera c'urongoye shamwe giteye neza y'abana Sojepaye Burundi nawe yari umutumire wacu mu kiganiro tubashimire cyane ko mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Turabakengurukiye cyane gose aho muzodutumira kose tuzokwitaba kandi turakengurukiye nabo bose bariko bumviriza kino kiganiro. Ego mu ntango twabwiye yuko twari twifuje kuba turi kumwe nabo mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo nabo baze dusangire ikiyago ariko tukaba tutashoboye kubaronka. Ikiganiro mwariko mugishizwa na Christine Kamikazi Jean Baptiste Hatungimana nawe yariko aratoba amajwi abashikira Venant Niyomwungere niwe yaragihagarariye bandanye mukurikira ibiganiro vya Radio Bonesha FM murakoze.